Yesu n'umwami. Igice cya 60 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Kaze muri umwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro Yesu n'umwami. Turiko turiga ibintu 15 cyangwa imitego 15 Satani atega abana b'Imana biciye ku rurimi. Imitego 15 Satani atega abana b'Imana biciye ku rurimi. Twarize umutego wa mbere witwa kwihutira kuvuga, umutego wa kabiri twiga kwisanga uri kuvuga abandi, umutego wa gatatu twiga guhinyurira abandi, umutego wa kane twiga ukwirata. Uno munsi tuza kwiga umutego wa gatanu n'umutego wa gatandatu. Reka dusome ijambo ry'Imana ku mutego wa gatanu. Yakobo 5:12 havuga ati, ariko bene data ikiruta byose ntimurahire ijuru canke isi canke yindi ndahiro yose, ariko ijambo ryanyu ribe ego oya kugira ngo ntimucigwe kwiteka. Imana yabwe icubahiro. Uyo n'umutego wa gatanu wo kurahira. Satani aratega abantu ku buryo abantu bisanga bariko bararahira akanyisase, ugasanga ariko ararira ngo haki ya Mungu, ngo nukuri kw'Imana, abandi ngo ndagahanwa na Yezu, abandi nabo umwe wese ugasanga ariko arahira. Kandi murazi ko ijambo ry'Imana ribitubuza ngo ntuzurahire byo mu ijuru canke ibyo mu isi. Ari barahira abana babo, barahira abavyeyi babo. Twasomye nuko udakwiye kurahira ijuru. Kurahira rero n'umutego Satana baguteze, nko kumenga nibisanzwe, umenga ni nkuru isanzwe. Barakubajije ati none bimeze uko, ukacurahira ati haki ya Mungu, ukacurahira ati nukuri kw'Imana, ukacurahira mama wawe canke papa wawe canke umukobwa wawe canke umuhungu wawe canke umwishwa canke ikintu ki. Igihe cyose uzo buri kurarahira, menya ko wateze umutego, kandi uwo mutego wawuteze igihano cawo no gucigwa kwiteka. Ko niko twabisomye ngo kugira ngo ntimucirigwe kwiteka, nuvuga ko uzocigwa kwiteka kubera warahiye. Ico conyene dazi ko cuvuga ati bwabo ndi gukizwa rero si coroshe. Wagira ngo rero kurahira si kintu coroshe, si kintu upfa kugira. Abana b'Imana benshi rero barategwa imitego batabizi, bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ngo je ndakijijwe, ngo ndashobora kurahira nta ngorane. Oya, ntuzurahire. Ego ibe ego, oya ibe oya. Ivyo biramaze. Umuntu nakwizere ko wavuze ego canke nakwizere kubera wavuze oya, ivyo biramaze. Iyo n'umutego wa gatanu Satani ateza abana b'Imana, kuko abantu benshi ntibazi ko ari icaha. Oya, babifata ibisanzwe. Kurahira nawe no kurahira, nese ndahiye kugira ngo yemere ko ari ivyo. Narahiye kugira ngo yemere ko ari ivyo, mugabo aho buhafatiwe. Umutego ugira gatandatu no kuvuga ibitakwerekeye. Aho rero impamvu umuntu usanga avuga ibitamwerekeye bijya bijyanye nuko rero nyene kurahira. Babijyanye no kurahira kubera iki? Kuko uravuga ibintu bitakwerekeye, mugabo mugabo abantu ntibavyizere, ntibavyemere, ukaca winjira mu kurahira kugira ngo babemere neza ko ari byo. Kuvuga ibitakwerekeye nawo n'umutego Satana baguteze sawa. Wewe nuvuga ibikwerekeye, nuvuga ubuzima bwawe, nuvuga ubuzima bwa Bibiliya bw'ijambo ry'Imana, ivyo biramaze. Mugabo ibitakwerekeye, ibitakuraba umurundi yavuze ngo urabe hasi. Reka rero kurahira, reka rero no kuvuga ibitakwerekeye. Umutego wa gatanu no kurahira, mugabo umutego wa gatandatu no kuvuga ibitakwerekeye. Kuko utangiye kuvuga ibitakwerekeye ni abantu baguhaririza, bigatuma abantu baca bakubaza neza, bigatuma utangura kurahira kugira ngo ntuwavuba nka gahanga wishwe niki. Urazi wa mugani wa gahanga wishwe niki? Yagiye kuvuga ibitamwerekeye, yagiye kuvuga ngo yabonye agahanga kavuga. Azazanya abantu ntivyamuraba, bashitseho babaza ka gahanga ati gahanga uravuga, gahanga karihurira karanga kuvuga. Wa mugabo barakubita bamumerera nabi, bagiye ka gahanga gaca karavuga. Nuvuga ko kavuga ati, nuvuga kamwereka ko yavuze ibitamwerekeye. Wewe waja kuvuga ibitakwerekeye gute? Ivyo byarakuraba ko mvuga canke ntavuga, ivyo birakuraba. Rero reka kuvuga ibitakwerekeye, ntuhavusanga uguye mu mutego ugira gatandatu no kuvuga ibitakwerekeye. Rero ngira ndagusengere wewe uhora urahira. Ibyo ni bya abantu benshi batihana, bihana gusambana, bihana kwica, bihana kwiba, ariko kurahira ni bake bavyihana. Rero Yesu aguharire, agushoboza guha inkomezi zo kutarahira.
agoye kandi n'inkomezi zo kutavuga ibitakwerekeye, uzora uvuga ibikwerekeye vyonyene. Egome, reka dusenge. Mwami Yesu, mwami ngororotse, ndakweretse umwene data yisanze umutego wa 5 canke wa 6 canke yose yamufashe. Yesu, ndaguhamagaye kugira ngo mugire neza, umukure muri iyo mitego, umuharire n'ivyo yakoze bitakunezera. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye kugirirwa neza, guhera uno munsi ntazasubire kurahira, guhera uno munsi ntazasubire kuvuga ibitamwerekeye, azohora avuga ibimwerekeye, azohora avuga ibimuraba, azohora avuga ibijanye n'ijambo ryawe, azohora avuga ijambo ryawe ajyamamaza hirya no hino kugira ngo benshi bakumenye. Mwami ndamusabiye kandi uyu mwene data turi kumwe mu masengesho ku mutwaro uyu canke uwundi afise, Mana mubere inyishu, umutabare, umugwanirire, guhera uno munsi ikibazo afise kironka inyishu, Satana ananirwe, abo kwa Satani bananirwe ku buzima bwiwe kandi bikunde. Hari ufise ikibazo gikomeye cyane avuga ati uno munsi ntazi ingene biza kugenda, mu izina rya Yesu Kristo ndagisengeye ico kibazo uno munsi bize kugenda neza, icubahiro cyawe kize kugaragara. Mwami ndize Kristo kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mami wacu, amen. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.